ngo dutangure ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imbere ya byose ndashaka kubanza gufata umwanya wo gushimira Imana yadushoboje gushobora gushika kuri uyu munsi. Ku batanzi nitwa Nahimana Dieudonné, muri kino kiringo nkaba ndiko nditoza umushinga amateka yigenga mu ntara ya Bujumbura. Tusigaye tuvuga ko intara ya Bujumbura yagutse, no kuvuga bihagaze mu ndinganizo shasha bijanye n'ingene intara zitunganijwe. Icambere ndagomba kubanza gusubira kubashimira mwese abamenyesha makuru namwe bandi mwese mwashoboye kuza muri kino kiganiro kugira ngo namenyeshe ibyo tugiye gukora muri kino gihe tugiye gutangura imyamamazo. Bwa mbere murazi yuko itariki 9 z'ukwezi wa gatanu mwaka wa 2025 nyenshuro mukuru w'igihugu yatanguje ku mugaragaro ibikorwa byo kwiyamamaza kuba ariko barahiganirwa ibibanza haba mu namashinga amateka canke mu nama mpanuzwa jambo ya commune hariya Igitega muri stade Ingoma. Nkabanagiriwe ibakwe kuvuga ijambo rya mbere nk'userukira abariko barahiganwa canke abakandida, serukira cyane abari mu mugwi w'abigenga. Rero uyu munsi twamaze igihe turitegurira, twari tumaze gutangura imyamamazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko uyu munsi twashimye gutangura ku mugaragaro igikorwa cyo kumenyekanisha ubwa mbere hoho kugira ngo tuzane abantu kumenya icatumye twitoza muri kino kiringo. Ica kabiri kugira ngo tubabwire ibintu bikuru dusezeranira abazodutora ko tuzobakorera. Hanyuma ubwa gatatu tugaruke ku gicapo canke iciyumviro twifuza ku Burundi, twifuza kubona muri kazoza. Mpereye ku cambere, imvo nyamukuru zatumye twitoza muri kino kiringo, ubwa mbere nuko turavye uruhara ntangere muri demokrasi bw'abashinga amateka, kuko ari baserukira abenegihugu, kuko amategeko atwereka neza yuko ubutegetsi bwa demokrasi cyangwa uburongozi bw'igihugu muri demokrasi n'ubw'abenegihugu. Niyo bashiraho inzego hanyuma zikabakorera bagaheza bakaraba ingene zakoze neza. Kubera ko bose badashobora kuja mu bibanza byo gufata ingingo, nico gituma bisaba yuko batora abaserukira kugira ngo bagende kubabera ijisho ku migambi iriko irategurwa n'inama nshingwabikorwa y'igihugu ariyo twita leta, n'ingene ivyo bikorwa biriko birashirwa mu ngiro, ariko cane kugira ngo barabe ingene ubutunzi bw'igihugu buriko barakoreshwa ku bw'ineza ya bose. Turavye rero ingene abashinga amateka batorwa kuva mu gihe habaye amasezerano y'Arusha, tubona ari imigambwe ishira ku ntonde abazokwitoza, hanyuma uko bagiye baronka amajwi bakaza barafata uwabaye wa mbere, barose babiri batatu bakaraba bijanye na liste bamaze gutegura. Ivyo ntituvuze ko ari bibi, kumbure mu buzima igihugu twagiye turacamwo naho tugeze hari ico bishobora gufasha, uko tubizi birafise intumbero yo kugira ngo ntihagire kumbure ubwoko bumwe bwo kwiharira ibijanye n'ivy'intwaro, canke ntihagire igitsina kimwe gishobora kwiharira ivy'intwaro canke agace kamwe k'igihugu kuko vyagiye biraba muri kahise. Ariko rero birafise n'ingaruka itari nziza, ko kenshi abo bantu bagenda guserukira abandi bataba bashizwe muri ico kibanza n'ababatoye, ariko bashirwa mu kibanza n'abarongozi b'imigambwe babashize kuri urwo rutonde. Nico gituma rero ugiye gusubira inyuma ukibaza n'ikintu maze igihe mbaza abo duhuye, kumbe namwe muriko muranyumviriza ndashobora kubaza ico kibazo. Umushinga amateka watowe mwaka wa 2020 yitwa nde? Umushinga amateka ashinzwe guserukira iyo ntara yawe, uzi izina ryiwe, uzi ingene ushobora kumushikira, yitwa nde? Inyuma maze gutorwa mwaganiriye iki? Yaguhanuje iki? Yagushikirije ibiki biriko birakorwa mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu? Benshi abo maze kubaza ntibambwira neza n'izina ry'umuntu abaserukira mu ntara yabo, kubera ko iryo zina ryashizweho n'umukuru w'umugambwe uwo ari wo wose wagiye guserukira ababatoye mu nama nshinga amateka canke inama mpanuzwa jambo za komine. Ubwa kabiri,
n'umuzi izina ntigeze asubira kuronka ingene ashobora kumushikira. Gusanga igihe kenshi iyo umuntu yamaze gutorwa aca agira umwitwariko cyane cyane wo gukora ibijyanye n'ivyo umugambwe umusaba. Sivuze ngo ni bibi, ariko ugasanga babandi batari mu migambwe ntibashobora kuronka ingene bamushikira nabo. Kumbura ari mu migambwe bamushikira, ariko atari mu migambwe ntibaronka ingene bamushikira nabo bamushikirize ivyiyumviro vyabo cyangwa agaruke nabo babaze ivyiyumviro vyabo. Ikindi nuko tubona hariho bamwe, si benshi, ariko turamaze kumva ko hari bamwe baja mu nama nshingamateka kugira ngo biyorohereze ubuzima, kugira ngo ntibaje kumbure kuriha amakori nkuko abandi bose bakora mu gihugu bariha, cyangwa kugira ngo baronke umushahara nkuko abantu bari mu bikorwa baba bakeneye kuronka agahembo. Ivyo ntivyari bibi. Ico gituma amategeko yorohereza umuntu arimo n'amashingamateka gushobora koroherwa mu buzima, kugira ngo ntasange yagiye kurondera ubuzima ngo yibagire ico yatumwe. Ariko iyo bibaye intumbero y'ubuzima no gutuma umuntu aja mu nama nshingamateka kugira ngo umuntu aronke exoneration, kugira ngo umuntu aronke umushahara gusa, kenshi ukunda gusanga ibibazo n'umwitwariko w'abarundi n'abarundikazi atabishira ku mutima. Turavye ivyo vyose rero tubona yuko kugira ngo demokarasi itsimbatare muri kino gihugu harageze yuko umurundi amenye uwo yatumye kugira ngo amuserukire mu kuraba amategeko azomugenga aza gufatwa mu nama nshingamateka canke no gutunganywa kw'ikomine yiwe. Ni vyiza ko umuntu wese yagiye gutora avuga ngo natoye uwitwa naka, kandi uwo ntoye ndamuzi, ndazi inyifato yiwe, ndazi ingene abayeho, ndazi yuko ari umuntu w'icitegererezo canke w'akarorero. Ica kabiri nuko umuntu uwatoye aronka uburyo bw'ingene amushikira mu gihe cyose azari mu kiringo co kumuserukira. Kumbure ni inama atunganya izwi canke n'ubundi buryo bwose bwo kumushikira, kugira ngo igihe cyose hariho ikemubakiye mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu ashobore gutanga iciyumviro, maze wa wundi ashinzwe gutwara ivyiyumviro vy'abamutoye agaheza akabisesangura akabishikiriza kubw'ingingo zigiye gufatwa. Ikindi nuko uwo muntu yatowe agaruka kuraba ingene abantu bamutoye babayeho, ibibazo bafise, ingorane ariko arahura nazo. Ego umushingamateka ntaza gutora inyishu z'ibibazo. Numvise abantu benshi bariko baritoza bagasezerana ko bazoshobora umuti w'ikibazo c'igitoro, bazoshobora batora umuti w'ibibazo bitandukanye biri mu gihugu. Vy'ukuri sinibaza ko umushingamateka ico gikorwa ashinzwe, kuko ivyo biri mu nama nshingwabikorwa ariyo twita leta, ariko ico akora ashikiriza ibibazo abantu bafise, akagenda gusaba yuko hatogwa imigambi canke amategeko atuma ivyo bibazo bitorerwa umuti. Ikindi aho nari nkivuga ku kintu kijanye no guserukirwa. Ikindi ugiye kwibaza uraba uyu munsi uravuga uti hariho imigwi y'abarundi usanga badashobora kumva ko baserukiye mu nama nshingamateka kubera iki? Kuko ibikorwa bakora bitabemerera kuja mu migambo. Nihaba gushikiriza ivyiyumviro bica mu migambo kugira ngo bishikire abagiye kuja muri izo nama muri nama nshingamateka canke impanuzwa jambo ya komine, mbega utari mu mugambwe nawe iciyumviro ciwe kizoca hehe? Aho nshaka kuvuga nk'abaki, abasirikare, abari mu bijanye n'umutekano w'igihugu, abashinzwe ubutungane, amategeko y'igihugu ntabemerera kuja mu migambo. Ariko hariho n'abandi kubw'ibikorwa basanzwe bakora, nk'abakozi b'Imana, nk'abantu bakora ibikorwa byo gukorera abantu bose badashaka kubona umengo bahengamiye aha canke hariya. Abo nabo bafise uburenganzira uko ivyiyumviro vyabo vyumvirizwa bigaheza bigashika imbere mu ngingo ziriko zirafatwa mu buzima bw'igihugu. Mbega uyu munsi kugira ngo abo nabo bumve ko ivyo vyiyumviro bishobora kuronka inzira bicamwo vyogenda gute? Hari umugwi ugwaruka rugize ibice vyinshi by'abarundi, kandi ariko nguvu zizoshobora gutuma kino gihugu gitera imbere. Ego simvuze ngo mu bari mu nama nshingamateka nta gwaruka rimwe. Ego simvuze yuko jewe nkiri umwe mato mu bijanye n'abazoba bariko baritoza muri ico kibanza co kuba abashingamateka. Ariko igihambaye si imyaka uri mu nama nshingamateka afise, igihambaye n'umwanya mara ariko arumviriza ibibazo ugwaruka rufise, kugira ngo buronka akaryo gushobora guterera mu bijanye n'iterambere ry'igihugu. Novuga imigwi myinshi itandukanye
y'abantu usanga ijwi ryabo rirashobora gushika ahariko haravugirwa ibijanye by'ubuzima bw'igihugu. Ivyo rero byatumye dufata ingingo yo kwitoza muri kino kiringo kugira ngo dushobore guserukira iyo migwi yose. Ubwa mbere nuko uzontora muri aya matora azoba azi ko atoye umuntu yitwa Nahimana Dieudonné. Ubwa kabiri nuko namaze kwemera yuko biciye mu buryo leta canke novuga umushinga amateka aronka ku gikorwa akora kubwo sinzi ko nokita agashiruka bute aronka, nemeye yuko ako gashiruka bute nzokagabura n'abantu bazoba bariko barakorana mu biro vy'umushinga amateka Nahimana Dieudonné bakira ivyiyumviro n'ibibazo abantoye n'abarundi bose bafise kugira ngo umuntu avyegeranye ashobore kubitwara mu gihe hariho ibiganiro biriko biraba ku mategeko ariko arafatwa mu buzima bw'igihugu. Ica gatatu nuko nemeye yuko mu makomine ashika 11 y'intara ya Bujumbura n'imiburiburi rimwe mu mwaka nzogendera ikomine yose subire nicana n'abandi bantoye babaze amategeko turatora yiko ariko araborohereza canke ibyifuzo bafise canke ibyo ariko barasaba mu ntwaro y'aho hantu basanzwe baherereye. Ni kuvuga mvuze ngo n'imiburiburi ko rimwe mu mwaka zogendera ikomine yose ariko binashobotse kakarenga. Ivyo nivyo ahanini novuga ko bizotuma ijwi ry'uwantoye ritagarukira kuntora gusa ariko rishobora gushika kure kugira ngo rishobore gutuma atunganirizwa mu vyakeneye mu buzima bwiwe bwa misi yose. Nagomba rero kugira ngo ndabamenyeshe ibijanye n'ibintu bikurukuru biraje ishinga umutima wanje kuva mu mwaka wa 2020 mugende ko nitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nagenda ashikiriza abarundikazi nibaza yuko igihe abantu bari mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu bo bishira ku mutima igihugu cacu cyo kogorora. Ubwa mbere nuko dusubira gutabura neza yuko ubuzima nikatihabwa. Nta muntu n'umwe muri kino gihe muri kino gihugu muri inosi kubw'ikibanza afise mu bijanye by'uburongozi bw'igihugu afise uburenganzira bwo gushobora guhohotera ubuzima bwa kema muntu uwo ari we wese, naho hoba ari vyitwazo bijanye n'amakosa uwo muntu yaba yakoze canke vyoba bivanye n'ibihe two turacamwo mu gihugu. Kuva mu myaka 61 kuva umuganwa Rudoviko Gasore agandagurwa, umwami Ndizeye akagandagurwa, gushika aho umukuru w'igihugu yari yitorewe n'abarundi bose Melchior Ndadaye agandaguriwe, Uburundi bwamye buca mu bihe aho hari abantu umugwi w'abantu mu gihe kanaka bama bumva hagaritse umutima ko bashobora gutakaza ubuzima kubw'ivyiyumviro vyabo, kubw'ico bari, kubwo aho bava. Harageze ko Uburundi tugera mu gihe aho umuntu kuko yamaze kwitwa umurundi canke ariko agendera kino gihugu umutima udahagarara ko ashobora kuzira ico atigize kuba. Ica kabiri, mu ntumbero ya leta ihabwa n'ibwirizwa shingiro, leta ishinzwe gukingira abarundi bose, bavuga byinshi mu vy'ishinzwe gukingira abarundi n'abarundikazi, ariko kimwe bashimikirako nuko ata murundi yo kwicwa n'inzara. Turabonye yuko muri kahise ka kino gihugu, mu gihugu kimera, mu gihugu gishobora gutuma abantu bashobora kuronka umusesekara, ariko kubwera ko haba hari impamvu zitandukanye zatuma abantu bahagarika umutima ugasanga ariko barakora neza canke ibijanye n'ivyo kugwiza umwimbu bidatunganijwe neza, hariho abantu badashobora gufungura bikwiye. Tubiravye uko abahinga bivuga, kugira ngo umuntu ashobore gukora neza bisabwa ko afungura 3 ku munsi, ariko cyane ku bana bakiri bato ifunguro ikomeye gusumba izindi niyo mu gitondo imbere ko baza ku ishuri, kubera ko ubwenge bwabo busaba yuko baba bafise inkomezi. Ariko tugiye kuraba dusanga uwo muco wo gufungura ibikwiye mu gitondo cyane ku bana muri kino gihugu umengo ni wawe mu bisagara bonyene, aho gasanga abandi ntibashikira ngo babikore mu buzima busanzwe. Birakenewe yuko mu migambi yose ifatwa niba tuzogereza guharanira mu gihe toba turi mu nama nshingamateka ko dushira ingufu mu bisabwa vyose
kugira ngo haboneke umwimbu ukwiye, ariko kandi no kwigishwa ingene umuntu akwiye gufungura bituma agira amagara meza, bigatuma biturinda gukoresha amafaranga y'umurengera yo kuvura indwara zivuye udafungura neza.